Igihe cy'isaha zitandatu zirarenga iminota 10 muri studio za Radio Magatemuze FM numwanya tugiye kurikira amakuru mu Kirundi tukayashikirizwa na Ciza Jean. Ndakora mu kije Ciza ndaguha nikaze ngo dushikirize ano makuru. Ndakora mu kijeri shari ndabara mu kije namwe inshuti bakunze imisamizi Magatemuze FM nongera ndabaha ikaze mu makuru yo kuri no munsi wa 10/2020 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umwete ugiye kwiyongera mu gihe ibikoresho bimwe byari bibuze biriko biraboneka aho akaba ari ku ishure ry'imyuga riri ku mutumba wa Magara ya kabiri Centre d'enseignement des métiers mu Kinyamazuru. Muri kino gihe c'urushana abarimyi b'amatomate ntibishimiye umwimbu kumvo zihindagurika ry'ibihe. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na mugenzi wacu Bigirimana Armel ugiye kubashikiza amakuru akaba ari Jean Ciza sangwa ikaze. Gwino muri sanze muri radio Magara Tamze Feri. Ndasubiye kubaramutsa reka makuru yacu tuyahere mu gisata c'indero. Umwete ngugiye kwiyongera mu gihe ibikoresho bimwe byari bibuze biriko biraboneka aho akaba ari ku ishure ry'imyuga riri ku mutumba wa Magara ya kabiri Centre d'enseignement des métiers mu Kinyamazuru. Matore Cyprien umuyobozi w'iryo shure ariteze umwimbu muri uno mwaka wa 2020 kuzoba mwiza narijya ivyo bahora biga mu myaka 3 bazovyiga mu mwaka umwe. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Ahanini nukugurura imitsi soza bwenge kugira ngo bashobore kwakira mu mwanya mutoyi kuko ico twasaba Imana yari kuronka amakonsomare no kuvuga ibitambara inyuzi none tugirirwa ubuntu twarashoboye kubironka none rero bakaburirwa kwakira mu mwanya mutoyi kuko kare twahora twiga ivyigwa twahora twiga mu myaka 3 ubu dusigaye tuvyiga mu mwaka umwe. Akarusho ahanini ni kuri twebwe nk'umuyobozi hamwe n'abajejwe ivyigwa hamwe n'abigisha ico dukubitirwa rero gutonda ku mwanya kugira ngo ntihagire n'umunota utucarukana canke utujana tutawukoresheje mu vyo twategerezwa gukora. Uyu mwaka w'ibihumbi 2020 mu vy'ukuri twarateguranye imbere yuko duheza umwaka wa 2019 ko dutegerezwa kuzana inguvu zikwiye kugira ngo habe ihinduka ry'ingene ku mwaka wagenze wa 2019 vy'ukuri uwo mwaka wa 2020 bigaragare ko tuzanye izindi nguvu nshasha kugira ngo turabe ku mwimbo twari dufise ku mwaka uheze atariho tworonka muri uwo mwaka wa 2020 no kuvuga ngo dushiremo inguvu hanyuma umwimbo wisunonore. Reka amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'uburimyi. Muri kino gihe c'urushana abarimyi b'amatomate ntibishimira umwimbu kumvo zihindagurika ry'ibihe. Ivyo navyo bikavugwa na Mukapa Pascal umwe mu barimyi b'itomate ariko arashima ukuntu babaronkeje ifumbire agasaba kandi ko boronswa imiti yo gukingira ico gitegwa. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Bwa mbere na mbere uramanza ukarima uhejeje kurima hama ugaca ico bita amaplate bande kuko ico bita amaplate bande agufasha gutera itomate ku murongo niho ushobora kuronka umwimbo mwiza. Hama uhejeje guca amaplate bande urashobora guca ibinogo ugapima imetero kubera uba wateye ku murongo ucugerageza gupima imetero ugasiga ama distance nko hagati y'urutomati n'urundi ugasiga nk'imetero imwe. Inyungu iriho ni kuvuga ko agatomati urashobora kukarya utarinze kukagura. Hama ikindi naho inyungu iriho kabisa urashobora kuronka amafaranga naho ataba menshi urayaronka kandi n'uruhombo naho rurabaho mu gihe ushobora gutera bikanka bivanye n'ikirere canke bivanye n'ukuntu wazikurikiranye. Turavye nko mu kiringo c'imvura mu gihe c'imvura umwimbu ntushobora kuba mwinshi bivanye nuko irya mvura ishobora konona imirima udushugwe twagiye ko tugakoroka. Muci naho harabaho umwimbu mwinshi kuko amazi uvomera canke uko intabire ushirako niko ibandanya ikonsoma igitegwa kironka irya ntabire ibiri ku rugero canka amazi kugaburirwa kw'igitegwa biba biri ku rugero rushimishije. Niyo mpamvu rero mu gihe c'izuba haboneka umwimbu bivanye nuko uticura ngo klima ngo irahinduka ariko mu mvura harashobora kwaka izuba ugaca usanga ugenda nabo umwimbu. Angre irashobora gukena mugabo ubu uye nk'ikintu ca angre carahinyanyuwe baragerageje kuduha angre ego
ubu uye kweri turakora dufite umwidagaduro kuko angre iraboneka uko ibimeze kose turayironka. Rero ubu cane cane nk'imiti niyikena cane, imiti niyo usanga izimvye. Amakuru twabateguriye akaba na hano arangiriye. Reka dushimire mwege mwese mwari muyateze yompi, dushimire uruganda rwa Radio Magatamze FM go gutororokanya amakuru. Sino kwibagira gushimira mugenzanje Bigirimana Armée yari mu buhinga bw'ivyuma, Ciza Jean Jene yabashikirije naho ubutaha. Ngwino muri sanze muri radio Magatamze FM.